je nari nsanzwe ndi umusangwabutaka mu kirundi c'iwacu batwita abatwakazi. Inda ya mbere biragorana nca nibaruka umwana yapfuye turagumana burya rero baca abantu bavuga ati wazanye umugore yaza kuzuza gusa gushika haca aza kuzana umugore agira gatatu. Azanye umugore agira gatatu je naciye nigumira iwacu wa mugabo kandi yongeye kugaruka kuva batangura uwa mbere canke n'uwo mukobwa kuva atangura uwa mbere ntiyagarutse nta na kimwe yashizemwo mugabo ageze kumva yuko bagomba bamukwe hama baba yarasinze ariko mu nyuma numva ijwi rimbwiye ega harya bakoze icaha co gusambanya uca ukora icaha co kwica mureke ntazisha azovamwo. Iryo jwi rica riza mu mutima wanje hama rero ndavuga ati nta kundi ubu ngoma asubire ku buntu bw'Imana nakare yari umugabo nivye bure ndamusubize ubuntu bw'Imana buzompaza kandi nzobaho neza. Yego je nitwa Ngendagezwa Margarita nsanzwe mvuka aho Karere Bujumbura Rirare ubu unye twisanze turi muri Ntahangwa nko muri Bujumbura muri Ntahangwa yego mu misozi hano muri quartier Nyambuye niho nsanzwe mba. Yego ufise abana? Ndafise abana babiri umuhungu n'umukobwa. Yego intahe yandifatiye je nkuko mwabivuze je nkiri muto nari umuntu mwiza nari meze neza nari umuyabaga ameze neza kandi muri ico gihe kandi narubaha Imana. Haraze habaye umugabo haje umugabo kandi yafise umugore kandi wo mu kibano araza aramubwira yuko ushobora kubana nabaza wewe ufise undi mugore nubwo wamwirukanye ejo shiko kongera ukamugarukana. Je nari nsanzwe ndi umusangwabutaka mu kirundi c'iwacu batwita abatwakazi n'ibindi ndamubwira ngo ejo nyirukana haheze imyaka 3 tutari kumwe ugeze ntawe nzoshobora kugarukana bose tuzoca tuguma tubanye turakundana ari muri 93. Ico gihe dukundanye urumva wewe watari kumwe n'umugore nta mwana bari baravyaranye ntaki? Bari bafitanye abana bangahe? Bari abana babiri bari bajanye na nyina hanyuma mutanga urugendo rwo gukundana. Yego turakundana aho nyene muri 93 ariko anjanye mu rugo iwe turabana tubanye tuze n'akajwi tubanye niho hageze ndibungira ngo inda ya mbere biragorana nca nibaruka umwana yapfuye turagumana burya rero baca abantu bavuga ati wazanye umugore yaza kuzuza gusa aze kuvyara abana yibaruka abapfuye. abo nabo mu muryango w'iwabo abantu ababanyi biwe baravuga ati nta kundi ashaka kugenda gukundana nawe umugore wiwe mukuru. Je hangumaho nsanga subirana iwacu inda y'amezi 2. Tugende bukebuke ni ukuvuga uraheje guhura n'ikibazo cyo kuvyara umwana adakomeye hanyuma aho yo gushigikiye ababanyi nabi wabo bati wowe uzana kuvyara abana bafuye kweri ashara guta ntasubira iwacu burya subira iwacu mfise inda y'amezi 2 ndayitwara ndi iwacu nzodoza akajwi nditwara ndi iwacu ndagumaho ndibungenga kandi tena acaragaruka araza kunkunda nyene anzanira utuntu kugira ngo rero wamona wiwe turagumaho gushika aho nibaruka umwana w'umukobwa ndi iwacu turaguma ngaho umwana akura amaze amezi 6 wa mugore mukuru aravuga ati ciwe wa mugabo yakumukubera aguma nzanira rasiyo gutyo avuze ati rasiyo wayimariye hariya muri barya bato ntiwoza naze umuzana iyo rasiyo ngaho gushika biburanye hanyuma bashavuga none namutware base basumire mwese bigeze ngaho ntarasubiyeyo ubwo bashingana subiyeyo wa mugore ashavuga ngo harageze aho nyamugabo aragwara banamugwaza usubiyeyo nzenda gucira mu babarire usubiyeyo yabashize mu nzu imwe mu bana muri abagore babiri
hanyuma rero umwana yaramaze amezi 6 mwenga sinzi ingene biparanganye gato arigururiza gatoyi azagenda abuze asigaye dutaye muri iyo nzu wa mugabo abataye muri abagore babiri tuguma ngaho haragari ahantu twari twaguranye ari iyo ndi arahagura ahaguze twari twagiye kuhanarima avuga ati mbere mugiye kuharima nzobaha amahera ndabahembe bigeze ngaho zarabandanije burya munyuma yagaruka ashafata icyumba ndimwe arugara uburyo harimo impuzu ziwanze cyangwa ngaho nari ngiye kwa muganga nzaye umwana kuri bagisi acaraza arugara bigeze ngaho arageze aho uvuga ati none ugenda impuzu ziri mu nzu batumugaje je ndara hanze n'umwana wanje igikoko gisake kimurya naraye hanze iminsi amajoro 3 wewe mu nzu na wa mugore baryamye we hari wabo we hari hasigaye mu nzu wa mugore mukuru we yaciye azi wabo wakugarana n'umugore umugabo wa mugore yari yasubiye iwabo we yari mu nzu yagumye mu rugo yaguye muri iyo nzu ndani bigeze ngaho araza baravuga none mugurure yinjire canke yigire burya rero agezeho yugurura umukozi wanje anazidepoza wa mugore avuga ati ariko ubu naje ndigiriye je sinoguma ngaha nazica nigira turagenda twese bose agira ati reka yacagenda asubira mu rugo je ndibandaniriza ndataha ntahira muhira iwacu burya bigeze ngaho wa mwana baramureze arakura arava kwibere mbe yavuye kwibere afise imyaka 4 umwana w'umukobwa wa mugabo na wa mugore harageze aho bajyana nabo nyene barakubitana gushika hacaza kuzana umugore agira 3 sasa umugore agira 3 je nasirigumira iwacu agumaho wa mwana arakura dufite ingingo ageze kuza kwishuri turamwigisha umuryango w'iwacu uramwigisha kugira aho yiga ageze mu wa 5 amugabo kandi yongeye kugaruka agarutse twongera twakundana ibikini aza kugurura pasayi wabo mu Rumonge we ariko byabaye ibyo abyasiye bishika sanga nasamye ndabwirega nasamye nakugira gute jewe twavaye ataramwe nageze aho ndamubyara ataramwihakana namuvyaye mu 2006 kandi yari ndayiwe aramwihakana yamwihakanye sinakundi ntakureka ndasomera ko nareze ubundi ntakunda kuma ngaho rero umwana nagumaho 2008 ndaraba none jewe vrema nashavuga ati mara sinukuri ibintu bigumye uko tebo rero ndaciye inzira tubu ngo masubire mu buntu bw'Imana none navuga ati kuki bigumye uko naba n'inzira mu bintu binzana gukosoka mu manga isumbiye nkababara kurushaha nashifata umwanzuro wo gusubira muri bwa buntu bw'Imana avanga byo gusanga barabihevye wibereye muri ivyo nyene yasubira mu buntu bw'Imana none tutashika ngaho ga Margarita kurera abana babiri uri wenyene byarakorohera oya papa na mama bari bahari barabafashije nabasaza banje barabafashije baranamwigisha ariga araheza amashuri ariga na kaminuza arayimara Imana ishimwe uwo mukuru w'umukobwa mukuru ariga na kaminuza arayiheza hano muko madugirana mu vyumve neza yavuze ati muri bamwe bita basanga butaka canke abatwa mu niko donc bavyita mugabo uwo muntu murumva abana biyo bariga na kaminuza barayiheza yego barayimaze yego n'uwo wundi muhungu nagiye kumusamira uwo mwigeme ageze mu wa 5 ubu nawe nyene twaramusize mu ishuri ngo yihakanye ngo siba yanamuteye inda ubu ariga ari mu 11 amahisuka yego ama rero ndavuga ati nta kundi ubu ngo masubire ku buntu bw'Imana nakare ari umugabo nivye we ndamusubize ubuntu bw'Imana buzompaza kandi nzobaho neza nico gituma ubundi ho nduko nyene nshima Uwiteka ko nimba mu myaka yari imbere
nari ahantu ninyegeze urabona nk'uri iteka Imana inteye nkaba ndi kuvugira nk'aha hantu nawe uri imbere yanje ndawe nico gituma nshimira Imana ivyo kuko Imana yankoreye ivyo ikimbabaza mbabazwa na bene data basangwa butaka bakiri inyuma kandi bakiri mu vy'isi bakaza bakabatera inda hageze niho bababwira ko bafise inda bakasha babihakana aho kumutwara ntiyemera ko amutwara atuma avuga ngo nzomurera ngo ndagwindezo hari n'igihe batayimuha abavyeyi babo bantu bagasha baguma bafise bavyarirwa n'abana babo bo bari imiryango nke mu gakaritsiye karaho mu bucimbiri buraho nzi hariho abo bana bavyarwa n'abo baza kuvyara bagaca babihakana basi bakabarera nta na kimwe bifashishije ba bana ntibanamashira ari mu mashuri numva birababaje bakaba ari ba bana baca banturuka bakaja mu mabarabara muri iki gisagara ca Bujumbura baza gusegerereza cyangwa ugasanga basanze nk'ahantu haba utuntu bakadutwara ivyo je numva bibabaje abantu barababaje. Yego none ukiri ngaho ga mfaso uwo mugabo b'abana ntihavuye abareka burundu nyene ntiyasubiye kuba gufasha no mu kubigisha maze kubona bariko baravamwo ikintu ntiyagarutse ngo azarashira mu kuboko kuva batangura uwa mbere canke n'uwo mukobwa kuva atangura uwa mbere ntiyagarutse nta na kimwe yashizemo mugabo ageze kumva yuko bagomba bamukwe amababa yarasinze ariko rero kubwo twebwe nyene bavuga ati turamenye Imana nta na kimwe reka tumwereke yuko twebwe tutikumiriye kandi tutamumuririyeko twaramutumiye muri urwo rubanza rubamwe uyo yarubatse umukobwa yarubatse afise abana babiri ubu afise abuzukuru babiri umuhungu n'umukobwa Imana ishimwe cyane yego cyane iyo umwana yagize ibibazo nkuko we wabigira urugo ntiruguhire si byabo bose ari igihe ari abo bidahira wewe waragaruka muhira abavyeyi bakakwakira bakagufasha no kurera abana abavyeyi bose bameze gutyo abatabikora gutyo bo bahanura iki abatabikora gutyo basi wa mugani baca ngo gito gitabwa iwabo ubu no kubera ingorane bafise babasanga iwabo bakabaterera inda iwabo bakabihakana ubugiriye amahirwe ubu kuko ubu turi muri demokarasi akaza akamushima bakamuka bakaza muri leta civile ubu barabana yego abo nabo uko bokwizigira uhoraho hama bagasenga Imana kugira Imana nayo ibafashe kandi bagirire neza kuko inazi Imana ntibuka agace gatoyi k'ubuntu bw'Imana narimwe ubwa mbere nari gupotera nkasanga nagiye mu bumaraya nkasanga n'ibindi nakoze ibindi birenze yego hari igihe wibuka ufate kuri ubwo buzima warimwo waba warigeze nko kwihebura hamwe uvuga uti mbega Emejeni yahure ubuzima burangize byarigeze bishika wihebura kuri urwo rugero icyo nakoze kandi Imana imbabarire kandi nariyumviye ati nkinda ntwaye uwo mwana agira kangahe icyo no yikorora ariko mu nyuma numva ijwi rimbwiye ega hajya bakoze icyaha cyo gusambanya icyo ukora icyaha cyo kwica mureke ntazishazovamo iryo jwi riza mu mutima wanje hama cyanavuga ati nta kundi yego urakoze cyane n'ibitangazo wafashe ingingo nziza kuko hariho abazitwara mbe wewe hanyuma bagatinya ubuzima bwo kubaho hanyuma bakazikurayo ubwo urumva no mutwara abana bigitangaza kandi bariko barakura hanyuma wavuze ko havuye ifata ingingo yo kuvuga ati je ibintu byose ndabihagaritse nyanigire mu Mana yego ubuzima bwanje butonde kuva iyo ico gihe ubuzima bwawe bwahindutse gute ubuzima bwawe bwahindutse gute nagomye senga Imana yirangirira neza hanyuma uwo mwana wanje amaze kugenda nukuri urabona ko merewe neza aravuga ati cyo ndose je sindamurira ku mama ategerezwa kumpa mama kubera n'abavyeyi banje murimo bavuyeho bafa bose sigarana iyo nzu papa yasigiye yego n'igitangaza Imana yarakoze cyane bige hageze naho nagenda nkashikira akama nkaronka ibyo fungura ama basazanje barose bakampa ko hama ngafungura mbega uretse ivyo vy'uko umugabo yaza arata urugo abatagira iki hari andi mabi yagukorera mu rugo kuvuga gukubitwa n'ibindi gukubitwa oya kukwima icurya ico gihe naburabuze ico gihe vrema eba inzara yarangubise neza
avuga ati yego mbole igufira ataha mu masaha 8 mu biki ivyo ndabibamwe nabibonye yego. Okay, uno munsi twabonye ko wahavuye uja mu bandi bafasoni, muja mu vyo kurwanya amabi akorerwa abafasoni mu ngo, wabashikiriye gute? Umaze kubashikamwo vyakuzaniye akamaro nyabaki? Sindabibaze mu kihe kirekire ariko dushimira quartier iwacu, umukuru w'umutumba w'iwacu Teddy yaramurondeye ati mbega hiyo abasangwa butaka womenyera bahari, aravuga ati yego barahari. Amaze kwemera hama adutumiye turi ubucimbiri bungahe bucogeye twagiye so ubucimbiri butatu acakuramwo ahakuye 4 ahakuye 5 ahakuye 6 turatonda muri iyo nama turigishwa ivy'amashirahamwe muri iyo quartier iwacu. nta bintu vy'amashirahamwe mbere twagira, ariko Sadek imaze kuza nyuma tugiye kwiga uwo musi ndagira ubunebwe nukuri je sinigwa ndagenda aho nagiriye nta kamaro bimariye, sinigwa ndagenda nukuri jeni sinigwa ndata mu bintu bintesha intumbero atana kimwe bimariye. Ndagenda nashishe mbere nacerewe, hanyuma siceho nyene kuki igitigiri barondera igitigiri kigera ku 25, hanyuma bavuze ati none we namaki ababwira vy'ubutumire, hanyuma munyuma caza abandi abaze mu nyuma basubizwe inyuma cyangirwa ibakwe cyangumaho iyo bako nagiriwe. Hanyuma turiga inyigisho z'amashirahamwe ko twoshinga amashirahamwe ukuntu twokwibeshaho natwe tukaza mu iterambere nk'abandi. Hanyuma bigeze ngaho turiga hageze ku munsi wa 5 batwigisha ivy'amabi yakorerwa abakenyezi. Hama ashavuga ati muri aba bantu asaba de quartier ati utegerezwa kuduhamwo abantu 2 bazoserukira igicapo c'inyigisho. Hama mu nyuma yatora jewe n'uwundi nyene uri mu baserukira abandi yasetura jewe nije shaserukira abo bandi basangwa butaka basigaye kandi asa bafatanyigishije hama nkaba muri ibi bintu kubera ubukerebutsi bwawe. None gamufasa jewe ndagomba kwibariza urumva wowe ivyo waciye mu mugabo ukageraho uri muri wa mugwi abantu basiga inyuma w'abaterambere abasangwa butaka ni wa mugwi abantu basize inyuma bibagiye ubwo wowe ntiwaheranywe n'ibibazo waciyemo. No munsi waranashikiriye abandi bafasoni muja mu migwi yo kwiteza imbere, mu migwi yo kurwanya amabi. Abandi basangwa butaka bacinyegeje hariya mu mazu umuntu ahurana ikibazo akinyegeza ntanavuge ntaje abona wo muhanura iki? Cyo muhanura nuko tuvyigumizamwo ngo niko zubakwa, nuko tuvuga ati jewe naho nushaka nkaruta nkagenda ntaco, nuko yo umaho hama uwo muntu tumumenye ndanamumenye hama nkamushikira nkamubaza imbere mugize hama nkamwumviriza hama ntabishoboye nkaca mpabagenzanje bamaze y'imisi nabo bakamfasha. Yego Mfasoni Margarita urakoze cyane turagushimiye. Sinzi ko ari akajambo kanyu mufise? Akajambo kanyuma nandi ndabashimiye umwe yemereye kunyumviriza, ashimira n'ishirahamwe Sadek. Ibi byose sinazi ko bizombako, sinazi ko ibintu byose bizombako, namwe ndabashimiye ko mwanyumvirize tukaba tuganira. Imana ibahezagire kandi wongere umugisha. Urakoze cyane.